Ibimenyetso by'abantu agwaye amaso ni ibimenyetso byinshi cyane. Urashobora kuronka umurwayi aza amenetse umutwe, urashobora kuronka umurwayi aza amaso yo yatukuye, urashobora kuronka umurwayi aza afise amosozi menshi, urashobora kuronka umurwayi aza kugira ati jewe ngeze kuzuba ku muco ndababara ndahumiriza, urashobora kuronka umurwayi akubwira ati jewe imisi yose nize ndameneka umutwe nkameneka umutwe mu mwanya nize umwanya mutoyi ubona umunyeshuri. Urashobora kuronka umurwayi akubwira ati jewe nararavye yuko ukuntu nabona imbere ubu ntabona neza. Urumva gacagiye ati mugabo nararavye amaso yanje zibiye ijisho rimwe nkabona yuko iri tabona neza gusumba irindi. Niyo usanga kenshi ayo maso arico kimwe. Urashobora guhura n'umurwayi akubwira ati jewe ibintu byo gusoma vya kure ntavyo mbona, ibintu byo gusoma hafi ubundi nawe ati ntavyo mbona. Umwe wese rero bakaza bazananye ibimenyetso byinshi bitandukanye. Cakaga ati jewe ndyamye mu ijoro nkunda kubona nikangura mfise ibintu by'ibirashi mu maso kandi naryamye nkomeye. Akaba n'udaza kugura ati jewe buye hasi no bakufise isereri. Hari ibimenyetso rero abagwayi benshi baza baduha mugabo ibimenyetso bikuru nivyo. Hakaba n'undi muntu akubwira ati je naryamye nkomeye mugabo mu gitondo navyose ntabona, ugasanga iryo jisho ryiwe riratukuye cyane. N'undi akubwira ati jewe ndabona ko kubutabona vyaje buhoro buhoro, nundi agira ati vyamfashe ukwina nabukwe. Aho rero ivyo byose biratandukanye. Ugame na mbere ingwara z'amaso ziva ku gihimba c'amaso icarico, kuko igihimba cose kirafise ingwara kigwara. Kuva ngaho mu maso wewe ubona ronka imitsi y'amaso ishika imitsi bayita imitsi mugabo kenshi ni miskle zishika nka indwi. Izo rero zirafatwa n'ingwara bitwa les maladies neuromusculaires. Uzobona umuntu akuravye ugasanga amaso yiwe ingohe ziwe ntizugara neza amaso. Uzobona umuntu umurwayi aje ugasanga amaso yiwe yarasohotse usumba. Urumva rero igihimba cose kuva ngaho uri kirafise ingwara igifata. Umuntu akubwira ibimenyetso ucugira uti iyi ngwara iri kuri iki gihimba cijisho. Ugihimba cijisho rero aho ijisho rigizwe n'utuntu tubize nk'udutamana miskle gushika ku mutsi hariya mu mutwe utwara ico bita information visuelle. Urumva ari igihimba cose kiyafise ingwara zacu. Ariko rero mu gihe ndaguhaye kugira ngo ushobore kubitora neza nuko ingwara z'amaso hariho ingwara za mbere umwana avukana, hakaba ingwara zifata umwana ico bita maladie de l'enfance, hariho ingwara zifata umwana akuze, hakaba ingwara zifata umuntu kuva ku myaka 40 kuduga. Uko zitandukanye rero hari ingwara nk'umwana avukana, nk'ubu naguhakarore nk'ubu umwana avukana nk'ingwara imwe bita ingwara y'agaharage, ingwara yitwa cataracte. Hariho ingwara umwana avukana yitwa glaucome. Hariho ingwara umwana avukana iba isanzwe ari gihimba cayo kitakuze neza nkuko cateza kungana n'ibindi bihimba. Hanyuma hariho ingwara rero n'umwana zimufata nk'ingwara ndaguhakarorero zituma igihimba kitakuze neza ko cateza gukura ugasanga arahumye, ikintu bita amblyopia. Hariho ingwara ziza mu bwana usanga umwana amaso yiwe araba kuntu atabona ataraba neza nkuko animation y'abantu araba. Iyo rero bayita ingwara ya strabisme. Hakaba n'ingwara rero zifata umwana ubwana ibyo bita amaconjonctivite. Conjonctivite rero ziri ubwoko bwinshi, hari conjonctivite virale, hari conjonctivite allergique, hari conjonctivite bacterienne. Izo rero zirahaba ziba zihari mugabo hariho ingwara muri izo ziza nk'ikiza, ikintu bita ce qu'on appelle les maladies épidémiques. Izo ngwara ziza nk'ibiza rero urumva tutatuye kwa. Hariho kandi n'ingwara ziva ku kintu kubera ingwara n'umwana yaragize c'est-à-dire icondo kwita traumatisme. Canke hari ingwara zifata abana ugasanga umwana iyo yavutse atageze bakamushira nko muri kajya hajya bashira umwana, ugasanga umwana rero ijya oxygene tubaha iramutse nkaha amatara indi kwasanga iri kwigenda ku buryo ari nyinshi canke ikagabanuka, uco usanga ico gihe umwana afite izo ngwara. Hanyuma hari ingwara rero zifata abakuze. Izo ngwara zifata abakuze rero ni ingwara twita izo ngwara zifata ibihimba bya conjonctive unye tubona mu maso uri kuraraba. Ni ingwara kenshi zishobora gufata n'ikintu bita ijisho rikuma ugasanga ryagangaye kubera iki? Kubera ubwoko butatu bw'amosozi buva ngaho onye mu kigohe buraza bushitse aho onye hariho akaringoti bica buhuriramo. Iyo buhuriyemwo rero ayo mosozi niyo acagaburira ivyo bihimba ahantu hijisho ubona. Iyo rero ayo mosozi yagabanutse
canke habaye ingorane hakaziba kenshi ibyo biratera ingorane zikomeye cyane kandi ntibabimenye akumva ariko haramurya ntamenye nico gituma rero aho muri ivyo byo tugabisha abavyeyi ko batangura kwipimisha umwana akiri mu nda kugira ngo muri ecography babone neza ko umwana avutse akomeye iyo avutse naho hateza kuba umuganga kujya umupediatre umujya yuze kuvura abana aba ahari akaraba umwana ko ameze neza hateza kuba n'umuganga yize kuvura amaso akaraba neza ko amaso y'umwana avutse ameze neza kuko hari ingwara nziza umwasanga ijisho rya monde afise amaso manini birashika ibyo mugabo bikagenda birakaganuka hakaba n'ayandi maso avuga ari manini avuga umwana afise manini mugabo ukadusanga bigumyeho aho biratandukanye rero ninaco gituma abavyeyi bateza kugurira consultation inyuma y'indwi inyuma y'ukwezi inyuma y'amezi 4 inyuma y'amezi 6 inyuma y'amezi 9 inyuma y'umwaka n'inusu gushika ku myaka 6 ukaba tuzi yuko umwana agiye gutangura ku ishuri ari uko ubuzima bwiwe tubona ko ijisho ryiwe rimeze neza ico ni kintu gihambaye cyane nico gituma dusaba abavyeyi imisi yose ko baja imisi yose kuja gupimisha abana babo ni naco gituma ubona zijyandwi zahariwe abana ni ikintu gihambaye cyane kuko barabungiriza nka vitamine A rero ni ikintu gihambaye cyane kuko kirakenewe n'igihimba c'umubiri citwa retine bajya abavyeyi bafise bajya abana bambaye ajya marori umenga na marupe ahubwo bajyanda bakomera amashi bajya nibo dukeneye rero yuko bagira depistage y'ingwara imbere yuko ingwara itera ingorane kibondo umwana akagenda mu kwishuri ku myaka 5 imyaka 6 umwana yaramaze kwambara ajya marori kugira atangure gusoma asome neza ibiri kure bijya rero ajya marori tubambika ariho ingwara umwana aba yavukanye nka myopie canke ikintu bita astigmatisme kenshi izo ngwara iyo bazivukanye dusha tuzitora iyo abavyeyi baje kwa muganga ninaco gituma rero bijya ntibize bigutangaze ngo bijya birori uko umuvuyi hakirikare kuko ajya amavere tubambika n'amavere correcteur arakosora ingorane arakosora ivyo bita revis de refraction ajya maruri agenda akosora uko ayambara ingoga niko ibihimba by'umwana kuko bikura vyijisho gushika ku myaka 8 harabateba bigashoka ku myaka 11 muga ku myaka 7-8 ibihimba by'umwana biba byamaze gushika aho bikura uko rero tumwambika amarori ajya marori akaguma ayambaye kiretse mu ijoro biratuma bikosora neza ico kibazo umwana yarafise ijya bayitana myopie canke astigmatisme umwana bafise bere abajye bavyeyi rero bateza kuba n'imboneza zacu kugira ngo babwire nabandi bavyeyi batigenda urana naje ngende byari bingende iyo ntagenda umwana wanje aba yarahumye hanyuma hari ingwara rero nazo zifatira mu busaza mu bantu bakuze hari ingwara ndagwakaro ziterwa n'ingwara zimwe ndagwakaro nk'ubu hari ingwara ya cataracte rero iva ibintu byinshi cyane ko igihimba cayo twitwa cristallin kirakura watanguye gusoma ari muri maternelle ntagana n'umuntu atagiye mu ishuri usanga ari kuragira inka kayibona biratandukanye nka ure igihimba kiracarakoze umwanya munini hama biva ku muntu mugabo hariho n'ingwara zikunda gutuma iyo ico gihimba gisaza hakirikare nk'ingwara ya diabete nakanona guhaye hanyuma rero izo ngwara rero hari zingwara zifata nk'iyo nka cristallin hari zindi ngwara zisha zifata igihimba cha retine nk'ingwara yitwa glaucome ifata imitsi itwara amaraso ya retine hari ingwara rero nayo nyene nitwa ingwara de degeneration ifata agace ariko gakoresha mu kintu bitara vision centrale kitwa macula akorera kagenderagira bukebuke hakaba n'izindi ngwara rero nka kari nakubariye izindi ngwara zifata umutsi ico bita nerve optique kuva aho imbere mu jisho aho utangurira gushika mu kintu bita hariya anye kuri cerveau ico no kwita donc le plexus nerve ubwame na mbere ikibazo kihari kimwe gihambaye mu bene gihugu nuko abantu baja kwivuza ariko batanguye guhuma babonye batabona neza abantu ntibahereza ngo bagira bati ubu rero ko mfise nk'imyaka 40 ndageze kuca kurabisha yuko nsoma neza nizangwara nakubwira rero zifatiye kuri cya gihimba kiba kiriko kirakura ugasanga kirakeneye uko ugiha umuha amarori ayo marori nirantiye ifise ingufu nk'iyo onye ngiye crystal aho rero
atatangura kubona neza. Aho rero n'umuntu abakuze atabona ibintu bya hafi tudome ariko arasoma. Mugabo hariho n'izindi ndwara nka za myope, ndaguha akarorero. Myope ni indwara ituma utabona kure. Ibyo rero no kuva mu bwana hari n'abana bazivukana. Nkunda afise umwana yari umwaka na 11 yaje kugahanye ndamuraba, uwo mwana asanga yavutse afise myope, ndamuvura nsanga afite ibipimo vya -17 ukundi inijishwa vya -15. Umwana rero naramwambitse amarori, ejo bundi duheruka kumugira controle yo twasanze yuko biragabanuka, hari 17 hari kuri 15, hari 15 uharamanutse ageze kuri 12. Donc rero umwana rero niyabandaniye yambara amarori nkaho onye azoshika ku myaka 20 yaramanutse gose, byaragabanutse neza cyane. Aho rero ni iteka rero rikomeye kuri twebwe ko umuvyeyi yacaza kudutabaza hakiri kare. Twabasaba rero ko abantu baze kwivuza hakiri kare, bipimishe ntibarinde kugwara, kwipimisha abagwayi nisho twofasha. Bajya nabo bavyarira muhira, egome ntiwobuza umurundi kazi gufasha umufasoni babana, ariko mbaye ntiwobimubuza. Kubana vyize mbere hari abantu bagize ama programme y'abita za coucheuse traditionnelle, ntaco vyonona kuko abonye barabigishije bamwe abonye bitagenda neza aca afata umugwayi uwo muvyeyi agaca mujana kwa muganga. Ariko rero nivyo twese ari abajijwe intwaro, ari mwebwe, ari twebwe badusanze ngaha kwivuza, twagerageza ko dushobora tukabasigurira kugira ngo bace abana babo baze gutangura amashuri baramaze kubavura kera, kuko inyuma y'iyo myaka 5-6 atigeze yivuza ijisho rero ryaramaze gupfa, ikintu bita amblyopia. Umugambi wonyene ukwikingira amaso nuko akantu kagufashe mu jisho, abantu baragenda bagafata imiti y'ikirundi bagakanyiramo. Ijya miti y'ikirundi yaramaze amaso, uzurabe n'inka zimwe usanga zifite amaso yera, ijya n'imiti y'ikirundi bayakanye mu maso y'inka. Donc rero ijya miti rero bashiramwo, zijya ndimu bashiramwo, ijya mibirizi bashiramwo, ijya yose n'imiti ya karambara yica amaso, yica ikintu bita corne. Ico kintu bita corne nayo nako kantu ubona ko kayo kari ngaho imbere y'ijisho, iyo gapfuye kandi ibihimba byose by'imbere byose gushika muri cerveau bimeze neza, ubuhumiwe kuko nta wikura ugenda hanze bakaguha ikintu bita implantation coronaire. Naco gituma abantu tubahanura cyambere nuko bareka kwivuza, bakareka kuja kuri pharmacie kugura imiti. Hari imiti myinshi muri pharmacie ivura amaso, muga bitavura ingwara yo yose, kandi uyishizemo yica ahubwo n'ibindi byari bihasanzwe. Ni naco gituma bateza kuja kwa muganga, wari wese agerageza kugera kwa muganga. Ego niyatoro amafaranga yo kugura imiti muga akapemisha kamera ati ngwaye iki, ndazi ko ubukene burahari mu gihugu twese turabizi. Niyo mpano twoha abene gihugu, ikintu cyose kitaciye mu vyigwa ngo bage ama étude expérimentale babone ko ico kintu kwitera ntitugishigikira. Icerekeye amamesa naco, amamesa ni ikintu kirimo ama vitamini A menshi gose. Amamesa n'amavuta meza ifise vitamini A. Vitamini A nayo niyo ikenewe n'igihimba gikomeye cyane, ariko arico cakira ibi byose turiko turabona citwa retine. Birafasha kubera hari ivyunyunyu byitwa rhodopsine. Ivyo byunyunyu rero nivyo bituma mwijoro hajya hatabona atakwezi kuhari canka atarari hari, ubona ukabona umuntu tujya muntu kubenga asana naka, ndabona igitutu cyane akaje mu numena gena naka. Urumva rero amavuta ni kintu ciza cyane. Mugabo ayo mavuta y'amamesa bamaze bijya kuyatengwa kijana mu arafineri bakayaturira, hariho ibintu bikomeye cyane biri imbere mu mamesa baba bononye. Aho rero bamaze kuvyonora ibyo bintu nibakigira ingaruka nziza ku bantu. Mugabe ivyo byerekeye ko Abaganda, Abatanzania, Abarundi bitandukanye kuri ico onye, ivyo no kuri ntabyo novuga ko nta byigwa vyigeze byahabaye byerekana ivyo bintu. Mugabe amavuta y'amamesa ni meza, uyatetse utatetse kuri temperature nini ya cyane gose ihambaye, ni n'amavuta meza gose. Igituma uzobona mu Burundi bagira ikintu bita indwi zahariwe abavyeyi n'abana, bagaca bahabijya vyunyunyu bya vitamine A. Hajya vitamine A igwiriye muri ayo mavuta. Ego imiryango imwe nshobora kuronka birumvikana, naho mugatoronka imisi yose agaciramo akatoronka. Ica kabiri gikomeye, zijya mboga, zijya rengarenga, urya mukubi, zijya brokoli, zijya zose niwo muti wa mbere ukomeye utari imboga. Ndakubwire nukuri ubuhombeje ijisho ryawe. Ijya misoma, ajya amababi y'ibiraya badateka, ni ikintu gihambaye cyane gose kugira ngo umuntu agire amagara meza y'ijisho.